Anita. Andara kwagenda kwa. None muri nabisi kujyana tusigaye mwinjirira. Basa. Sigaye muropa kukumesha. Banza ajyasura yibanze. Utaje abana none. Rasta kade kweri ibintu ku bintu. Ariko rero ndapfuza hasi kukuku. Enguzo gutana kweri mugasasha. Sakaye nibakuduma ko tuze kuntora. Bavyeyi bawe nibo bamba baje buje. Yareka yewe nawe. Jandazi kunzo bigenza je. Nzogana ndamuca n'imistari nyinshi. Azazotoye. Reka tugende ndabamagana. Ani. Aho mama arazaho papa arazaho ndazenda kuje kandonyesha ujyawe nawe niwe wundi ndakese nuri kurambwira nk'ibintu nk'ibyo n'abantu bigisi twe bahebye badurahisha yova Carmen nta ntu mwibarabara bahundi kurambwira nk'ibintu nk'ibyo namaramara kweri badurahisha ingeso ubwira cyo we rindira tukashika muhira ndabibwira mama nawe Anita mupangi ntasiguro nkeneye Anita yambwira impamvu dushobora kuba turiko turagenda iyo tugiye ukitora ngo Anita umushaka hiki wewe turabizi ko ari wewe niwe turiko turavugana Anita umushaka hiki iyo ndero mwaruka urabona iri cimwe biribasiga we ntawe ufise imyaka ingahe hama nawe ufise imyaka ingahe tetwawe imyaka yawe ndahise kubera ko naragutabaye 18 ndero nke gusa ngira ngo uhe iminota ubaye utarashika muhira ndakwereye none mbega ndakubaze umuntu musumba uza kumubera buramatari canke barakwimeza usigaye uri president ibyo we ntibikura ndabwiye 30 minutes ubushitse muhira wugaye utuje ni wewe unyugururi kuba ndi mukuru wawe tegezwa gutegera uhora ndabaye n'umuzamu karabasha none ujya muzamu wa muhira umusunzikiwe sawa indero sigaye ufise n'inyabazamu rero oyagenda unyugururi nawe Steven sindiko ndaharira nawe nakubwiye 30 ubutaje kandi washitse muhira oya haranse mbere ajya gatoya aho hantu uzogenda yundi munsi nakubwiye ta kandi ntushavuye kubera ko ahantu hashobora kutaja yuko ukaja muri hospitali bagushone nakuvura bro man akirikari twumva sisa waratwirahira mama yangu oya bonje umukafije none ngo no banini oya sisa waratwirahira mama yangu nimbataruhuye nimbaruhuye oya matari kizo je no vyemera genda jiyongi yambuza gute Steve ngira ndakwabitse na papa na mama baze kurushimira kandi nkakwabitse dimashe tudushimira we rindiye uvuze ta we ni wabizo uvuze ta aya we ntuje uvuze ta wumva urero urimi abari ko nkoresha no vyemera nawe unyonga gatakugegena kuri uyu mwana hewe nikaransenga barurije nze subiye ndakubone unamuhamagara kuntu gisa wowe umuzewe imyaka 40 n'umwana w'imyaka 8 murabera uzusubiye n'undi muhusi uzombona tujya nguma ngora kwishuri aranyandikira ubwenge akagoma kumagara nyirambwira ibintu byinshi cyane kuje sinzomuronka buri saha buri segonda guma kumagara mpaka nenda kubaza bishiwa ina ha professeur mufuzi ukamuteza abigisha uzoguma uzumbwira nkanyandikira ubwenge yamamagara guhamagara nyene rega niwe umwirerera akazi kawe iyo myaka urimo we ntayuzi cyaje no kuri abarahomba mutaca babaye nabeza mani ndakugira urushi ndakuha umugere ndakugirira inzingo za hirya yejo
ngo ni beza waronse ngo ni beza usawa nibakubere beza ntuzumbaze hariho urawe ngo yitwa ngo ni Steve aho dushikira muhira ndamuvuna werindi ngo busutwa turabera ngo niyo nabwira prof ntaco bogirira sawa nakazi kawe tubandanye yo turiko turaca reka rero rya rukungu niyo rutuma runyirukako je nda Stephen Pere mbona ari nabo mwiza ngo ukundana Steve uyu mwishuri wanyu hari 70 ba Steve ngiye uyuhe mukunda ngo uyuhe mukunda Stephen ujya nyine w'Rwanda nibaza ko ari kumena rero ndakuvuga uragashize uyu Steve wewe rero ndaje ndakuvune neza kandi uburyo nzokuvuna ntibazogutwara ko bwango bagushireho isima oya uzobubwira uzobusezeye kuri Steve tuza kandi baje ndasubiye inyuma bayigenda kandi uzukana genda Tama mugabo ndamukunda ugenda uvyumvira ukundi hewe ubatwaye muri moroge ni weho nimba cyawe urabona rero uraje wibera igitabo kandi sawa wenda ziko nzokuvuna ku musaza rero genda ushakishiriza ahantu Amina. Atwaye. ni meza Neza. neza Nana yaciye hariya asitwa. Mbe kuri ngaha byagenze gute? Nkasha onana bisanzwe none nyene kandi nyene yarahatwiri twarimutse avuze ayanga mudushobora kuguma tuhava sinibaza impamvu yatumye tuhava mbere ngo twimuke nyene twarimutse dusigaye tungaho Shanda mutahura bijya usanga se ko muguma mwibana hariya. None murabana ngaha cyane. turabana nyene nani hataye patina ameze nk'umuntu wansaze mu je nyene ibaze yuko yankubitiye mw'ibarabara kubera urya muhungu ndamuhera ndamuva inyuma nzimboga ntagira ngo apfa narukuye ndakubitwa nyene nyakubita Agukubita yene. Sami naho nyine yagukubise. Kugira umuhungu umuberanye. Ubona gutewe. agabi kimwe tubera nawe rero babishyigikiye Rero ndabishigikiye no muberanye. bambwiye kujya muhungaritsa ariko aka kanya karageze kumbwira ko tutaberanye cyangwa se iyindi mipangu ushaka kugera ko ataravuga ngo ntituberane Ariko mbese nayo guca ngira mvuga ati muberanye. Ndaza guca naho ndaba nabi. Kandi kubera ko ndibukana ibona byasanze. Sinaca ntandayivuga ngo ariko sarishije vrema ndenda bivuga kiyagiye. shana nakwereka tubyihoze aturindira aho bizoherera Imana niyizi nzira bizocamo n'aho bizoherera amakuru yawe nyamake Amakuru yanje ni meza ariko ikibazo Ari sawa. arahevye ukiza no kundaba. Insanta. urameze neza Meze neza nawe. hama wavuye he mvuye muri uvuye muri ruwanje wambaye nk'uko naho nyene nubwo butugwa busize hejuru n'umukobwa ufite indero yewe ngira iyo ruwanje bagenda gusenga bambaye nk'uko ujya urabona ujya wambaye nk'uko urabona kuberewe nirabona ko umukobwa mu bandi rega nanje nk'ikibasha naje nabanja muri ruwanje ariko twari kwiza ntabwo twambara nk'uko ubona urabona ndateye isoni wewe kandi nanumva hashushe hari n'ubuta nyinshi niyo mpamvu nahisemo kwambara wene wari wumva ko hashushe ni ukuvuga nje nambaye urabona ko atakamaro mfise je nemeye nkikwizera nuko ntari umuntu mu bandi ngo n'ubushizi bw'isoni aha rero ubona ko umenga uraberewe ubona ko umenga wambaye neza erega namwe mutuzo tuza nk'uko natwe twatuze ibyo wari ubizi
ega kandi viziyo wowe warimo uri nkuru niyo twebwe turimo harimo diferanse. oya ariko tanti birumvikana ibiki byumvikana kuko nawe wambaye uko urabona yuko nawe bishimishije nageze yaho nawe ubu mushyigikira urabona ko bibereye iyo wambaye uko erega niyo mpamvu intangara ibintu wari kumushyigikira ngo araberewe kandi nawe wambaye nabi erega ntiwambaye neza aho gusa we yambaza uko wareka nibaze yuko ajyaga hano ntazose bakabona ngaha mwana rugo ariko tanti nawe akunda kuzana ibibazo none nk'iminsi tumaze tuba ngaha hari urabona je navuze uko ntarindi jambo nkeneye gusubiza uranyumva okay basi nakumva kwanza ubu nyine mva mu maso tujya guhindura izo mpuzu wambaye urabona uko usa ega mva mu maso siwe nabwiye mama nawe icyo ndakubwira byose ndakwase ko n'icya mbere ndakubonye sawa ndazi ko uri umugenzi wiwe ariko ikintu nkeneye nawe mva mu maso ugende uhindure impuzu mbere nk'andi bakobwa mbona twambara nk'uko abandi bakobwa bambara babaye ugabanye kugira ndakundana mwe nabyo dutera ikibazo umenga ndamukije nk'utarishaka nyene kweli ibyabaye navuze uri umugenzi wami kweli je navyo nzi abaye ibihe reka atabimbwiye umva nabimenya gute ushaka urabizi uko bigira nk'utabizi kandi ubizi abana navyo nzi amana abikoza ndabizi uri umugenzi wawe ari umugenzi usanga afite ibyo ampisha usanga abimishije nyine none basi kutangira habaye iki twarankanye nabyo nakubwiye ko twankanye nguma witwengera cyane ariko nyine iyo afite umusore nkawe yanantangarije pe ko yazi umusore mwiza nkawe ariko nta nubwo munaberanye warabizi nawe ubu namviye no kumuraba uzi amajambo tansine yamubwiye yamututse ngo ntabwo muberanye shaka nawe umuhebe kuko bigora mutuka kubera wewe shaka uwo muhebe kandi amaze kubona n'uryamina ntabwo agukunda sinzi impamvu mwikwegera